none ufite glace ngazi none hashimbaye kachuweza none umuri ubanyumva ngo yewe ndabizi urankunda cyane tukundane rero soma rero oya tujye dukundana rero cyane soma hawasi aya soma shaka gusoma usoma basi nzenda gusoma soma basi sasa ndio tutasoma basi yako kuniambia oya ndatikwa tifu oya Mungu na hayo wanatika reka kandi wewe rero no musi we sinzi ibintu waje wanyo nakaona bahungu reka ingashwa ari kandi ingasi nzokunezeza oya sigomba kutikwa nzokuyabwira nawe oya Ngasina nawe ritehe byashaka biri gutuma nibo turashobora katwifatane nanje yo tankunda ko nirabura nashinda guhinga nanje nituma nirabura nanje cyanza bimurinza Steve, ngene gisa. Itimesha uragana kuzigura wewe. Ngene gisura baso. ndagira wazi Jana ngira wabitaye. No, wari wabonye ko twamye tutikoresha izo. nteje ko nabona umenga mu Urugero uganda kungurira izindi ntibindi ufite uruwari umutwe. nteje nabona umenga no mucyako nagomba ngende Jana none kandi nta nisoni kigira kirana nyishura atani ndero gifisi. Wakubwira ngo zigura wazigura. Harabo cyakubuye. Menga barakuroda. Sibiramo kubura ahantu neza ngene gasa. Izi meshi nazo nyine ndahugenda kuzigura sinakubwiye ko ndakuzikoresha wewe zigura gute kandi nabona umenga wari kandi nawe wabitaye wari twako turazikora ngaho na mamdo wanje ubona besi bere kwari kije ndagisora nunaki nariko ndakora ibintu kandi jawe ngokwere kandi bakabibwira sinabateme ni kweli wari hinga zakusuza ukatuka wari umugore akabibwira sinabateme wari reka sore mu nzu ndakwereka namuyomba ramindutse no munsi ejo ngiye kuwana kutanyishura Steve nginasi kimesa nkikumenga ntikijya kandi ico giteka ngene gifitira maso sana kitagira indero ugapfa wa muhimbiri Sandra reka ndi nyoko je nakuze Sandra reka nakuze Steve sa wone karashize ngani nimbuzu z'umugore usigaye wambara niwe yarawungabira no mupira oya kabisa yambara ni kuburira ujaye mama ambura muyereka aya tu kandi wewe ngize bisi ndari kugira wewe ugomba kwere wewe nawe yahoze gusura mu gato wewe ndazokwereka kandi wewe usigaye tumva sinzi byawe wewe usubiye Steve uranyeze nyene vuga warashize ko nakabungu wasimuzo nkuru sizogukunda nubwo isi n'icuro byo fatana nubwo basiga mu koko ngahaye ku isi akaba ari ndera sinifuza ko nakundana nawe sa nubwo ku isi ko basiga mu koko asindi mubi yaho ndengeje yabase akaba ari ndera naho nayo basigaye sinifuza gukundana nawe sinumva ko mama we yombera amaboko none basi unkora ibigabitanyo by'umubyeyi wanje bazi nubwo isi n'icuro byo fatana kandi ku isi hakaba hasigaye umukobwa umwe yitwa Nera Steve siniteguye gukundana nawe mama we sinifuza ko yombera amaboko mama nawe nunda kombe ndakubwira ndetse ko taraku nawe na mama sa nukuri ndakukunda mana
ibyo ntuba wigira Nane mama rega mama ni wandekeshe. turabonye Mama. uri mwene wacu n'umwana waje uri iki we Umwana rega mama. Mommy. Mama didi. That's mama. Dia tuh yang tahu jumpa Muri. Dago fica porque não vem, ai foi. Eu não sei da gaca. Ma, rona kan. Para mego. Nagaciro gafise. Basa n'umwana akamaka utumengo asi ndakatse ntabona n'ukora n'agashubu kuri jewe ndose agaciro kanini bakavuye iwawe mama base nta mwana bantoye cyane cyane mvuye ku muvyeyi ngiye gukabika kazokumira ejo mu nzu umugabo mubwira harabuze ko bambwa ntiyo kumwe na mama kabicinze Bon. cyane Urwego ni complex. kubera Uvuga yuko nene minsi kubera vaho mushikanje apfiriye Steve ni wari umumera wenye jewe ni muzana ngaho kugira ngo nawe bagumana ntabwo nta kibazo urazoza hari icyo usaba agashinda ndacana ndaza bakayikunda ni urabizi byose ni mu rugo ni mu rukundo unkunda nanjye nkagukunda nta na kimwe wavuga ni ntugikoreke sawa sawa hama bisigaye ndibaza ko atangora hama ndaba bafite amahera yo gusura kandi yishoye n'amashaka kuva muri sayo yewe amafaranga yanjye azoherera kuri umutwe wawe cyane nasize n'ubu ushaka ushyiramo ibi ehera tuzaro nshaka guhindura mpindura n'igisuko nyene sawa tuvuza twiza nta kibazo nta ngorane zatuma nta kibazo fana mwene nzi ko mwerengere ndadugotoye nyuma sa nta rero wese bariya koga nawe sinzi ivyari wahamagara nyuma Nera 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 Ni mubi ko ndaguhamagara ntiwita Mami, ngiye kuraba mu gikoni mbashonje. Hombiki Mama. Nari gucunga mw'isafuriya Nakimwe kibi. ufata ugateka Jewe yama umukozi na. babagiye ko mukazi ari nka yego kushonje nawe ni kwasabona Shamgara hembe. Naje basi muzamurambe basi ndabiteka. zihorere kanamubwira kugirira ubuyi n'imboga ube basi Sandanyarutse jewe mama ndiko ndakumugona ravyaye. Zarenda kubwire me Bekurazi ko pasi karagira zane wa mwishwa wewe Wow, tugiye kugwi. Oye nirungu byumva gute. ngo iki Tugiye kugwira irungu rigiye guhera. Ubona twiriba twicaye ngaha turi babiri. cyo biragwira uraryohe Kama mu muryango wawe turayikosha. Ariko ndaryohewe rega nzomufata nka musaza wanjye. mbega urafise ubwenge uje kuryoherwe ngo umuryango uragwiriye urabizi rindira urazi ko Pascal atariso azobanza amwandika ko n'amatungo yiwe yose nawe uraho uranitse amenyo
ngo turagwiriye ibiki none ico ni kibazo ivyisi birahera umviriza umubwire mama none urya n'umuhungu je ndi umukobwa ashaka kuja kubaka mu rugo rufise amahera none ubutunzi bw'abana nzogenda ndabwikoreye n'ahandi ruhari naho nogenda ahantu bitari cyuvye n'ibindi aho ubutunzi si ibintu jewe uravuze ndavuze none mama kume ngo wafusha oya mama sinafusha gusa mushiki we yarapfuye urya mwana ntamureke erega nta byasakaza muko kanura amaso ubone mama ndabona Uru. we ntuko mbona nawe ndakubona mama je ndabona kandi ibyo akoze afite umutima mwiza niyo mpamvu ndamwubaha nka papa wanje amvyara ibyo akakorera urya mwana ni ibintu bikwiriye none yamutera ego geza ko ndereke cyo kugera hiyo ho maneke kangenda gukora bwabo w'inzara iciye ifatana rwose sheri kanicaye hano Sawa. Asa nanje basamwe. Ngoma barakuneza asa. Hano. Nuko Imana rero ngeze ko. Numva umugongo umengo wacitse. Aho. Nanga? wacikishijwe n'iki Ejo niri ku kazi ndakora akazi biranka nawe mu ijoro nawe ritehe byashaka buri gutuma nibo katwifatore nacho nanje yo tango ndako nirabura nashenda guheba ngana nanje ndabiye yituma nirabura nanje shenza no muri nzo amaso ziko twagize umushinga ntabyo ziko ko wishinga ujyaha voilà okay none umushitsi yaje icyo sanga kibazo sivyo ivyo turya turabifise soko none barufise ikibazo cyo nta ngoro cyasute ari ngaha cyangwa ntaraza ngaha ni mwene wacu amagara umuhondo ndanamugabuze ni mwiza ubu bwabwita bwariyongereye tunamakira abashiri babi sheri nagira ukunda jewe nagura jasmine mamagara Sandra 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 oui Wahari inaita mkiforaswa ngowi yeah sawa ni bo go eu twe twamaturi online ni twamaturi ku murongo nko umeze gute rero sawa bakijyana arete ni sawa nawe warabaye nyinshi garagaye kukiri gato ikagira ngaha nawe warabaye n'ibishuko yawe narakuze ego none muhera nisawa ni bon karibu rero mu Rwanda merci ama bisigaye nabyo bishimye shimane n'umwana ngaha usundi umwana ngaha sinzi ko mubona namubonye bisigaye nuko nta kindi rero norenza shere mpamvu cyuma haramu sawa rero sawa ego niwisange turasubiye ino minsi wasinze wewe aho tuganira twaganira bimwe ariko ari byinshi none nkaya amafaranga wayagendeje gute amafaranga nagwaye ejo mugira gende mu bisuko n'ibindi wakoze iki wakoresheje iki ntiyakwiye nayumvira ko nokononera amahera nahona cyenda gukunda nyize yewe ga yewe sample hari abantu hari barembye ngo neze nuko nkibabara amakorofesi Sandra cyatumye rero nkahamagarira ngaha sikini uretse ko umugabo wanjye atabyara hama ikindi mbona kandi yampindutse tuguhinze aha
yampindutse nyene uko nahora mbona ameze uko yahora afata uko yahora yumva ivyiyumviro ndamutuye ubu siko biri angiye kagira zane wa mwishwa wiwe hano mba kandi nawe urabizi neraso wiwe hano kuba muzanye ntawe uzi umugambi afise hari n'ahagomba igihe cyose aze afata amatungo yiwe ayashire kurya mwishwa wiwe nanje ndumva ivyo navyo no kwihanganira nishaka kuguye ni ikintu shaka gufasha icyo tunyuze ngaha shaka uzumfasha kajya gapfubya azabazanye ngaha hamwe tuzogaturubika tugaturubike ko nyene kazi kava hakiyomora nibyo nshaka kandi nawe ndazi ko umwana mwiza urabishoboye cyo nyene cyo cyaheze gati cyaheze cyo cyaheze cyo cyaheze kabisa kirihuta ibaze ko ibyo byokunda samugaba ari nze yumvira ku munzani reka nta kindi cyumvira afite nta kindi ubwa mbere arazi ko atabyara acaza kuzana tena azana umwishwa we aho mwibarabara hayerera abantu benshi batagira aho baba umugabo atagenda atora irya mwishwa ngo nuko ari imfubyi amuzane hano wumva gute tuza ibyo ni ibintu bitoye cyane ibyo ukunda ni ubwenge twaba turusha jyama ko nibyo cyane uzoba ibyabuze mama wiwe ubona wagenda dusha kuri hira tumukorera ibintu ndabibagira kabisa noneho ndakuntoki aho yahonda mu kirato Odi. none yigize ibirato ntacyo hariho umukozi arakoroka umurato mana yanjye Asante. ni sawa Moyo. we good Mahoro. Yego. Karibu shaka Urakotse. ni salama none Ndaho ndashira. umeze neza Yendo buruheki k'urugendo niko ari hatari. Gusa ibisigaye n'amahoro ndashira. ndakubona ko byiza ujya guturamutsa Oya, ahubwo muyomba niwe yari yambwiye ngo nzane utuntu twanjye twose. Kubera ngiye ikibazo cyabaye mama akapfa. Acambwira nze kuba ndaba ngahaye kubera hariya mu gatumba urabona irungu riba rihari riba ari ryinshi cyane kose. Rero niyo mpamvu rero narinje ndibaza muyo narinze ko ari babwiye. nawe babwiye usanga bari mu bintu byinshi nyine kimwe gusa karibu hamisigaye bigende neza tujye kubahana bakujyana mu nzu hamugende neza Ndashobora kuhamara igihe ntazi muyomba ntiyambwira asubire mu gatumba cyangwa ngiye kurima. Nzoca ngenda nta kibazo. oro ingoma mujyane mu nzu rero mumwereke no muri dushe yoge ahindura impuzu sibyo sibi ni karibu hano ni karibu hano nta soni rero fata ibintu mu bijyane umushyitsi wo duturuka mu mwakira
Urasanga ndibaza ko uwo muryango uzi kumenya kandi ni buke nyine kama rero aho ikibazo cyabaye ukaja mu muryango kandi umuryango wuzuye rero uzozoritwara neza hama kugira ngo nzodabe bikunda guhegera ibyo ukora kandi hama kwitwara neza nzogufasha mu byo ashoboye hama ibyo nashoboye nabyo hakundi kuko batumwe mu buzima burihabwa kandi ngo udakoze ntukajya rero ndashaka guhegera ibyo ukora hama sinzi bigenda neza nibaza ko atakibazo Gomuyo umukoze cyane rwose abona yaritwe irahetse n'ingaha ntacyo nyine nkora gusa ndabashimira ingene muriko muranyitaho gufungura ndafungura ikintu cyose nkeneye sindakibaburana kandi ndabashimira ku mutima muriko muranyereka kandi ndumva nyine yuko uriko urampoza amarira nagize ku kiriyo urabona yuko nari mbaye mpangayitse urabona mama sigaye n'inyakame papa niwe yatanguye gupfa mama nawe arakurikira ni wowe mu bisanzwe narisigaranye kandi ngene uri kuranyakira n'ingene uri kuramfata ndumva uri kurampoza amarira naritse yose rero ndabigushimiye impanuro umpaye nzokomeza ndazigendera hama niwaronka ico kintu nokora ndumva nokwishima cyane rwose nje ndibaza yuko ibintu byose bizogenda neza usibye ko ibintu bitsima usanga bigoye sometime reka icyo nakubwira cyo akazi ugiye gukora kandi uzobaho neza kandi wishimye wese uzi ko uri umuhungu kandi abahungu bahura n'ibigeragezo byinshi rero no kuraba ukuntu uzoritwara kandi usigaye nabyo kugenda neza nibaza ntari ndibaza n'abajya abana ntagucubika ivyo mbona ari sawa usibye ko nyine yuko batekereje cyane batigera bavuga urya Sandra n'urya Ronera nyine baratekereje cyane ntibavuga amajambo menshi sawa ibi hama isigaye ndibaza ko ata kibazo bisigaye mu kiruhuko hama isigaye navyo bizogenda neza kandi ntabwo utazimera kuyoboka vyose Siporo ndibaza nuko hari ukuntu ngiye kugira uze hari ukuntu yari yambwiye gore mama ngiye kudutunganya ngira ngo Wisite wipodo ndabitera inkuru ndabanza bishibuke misikati tipe kata Wewe nyingine katika miti. narakabonyesha narakangutse umuntu ejo ujya muswatsi kari jina nakorofye mana Ntabwo mwabiriye kure ko. naje mu bintu bihindutse ndamufa nako nubashe nyine Ibyo bigato nako. Ndashaka kuvuga tumba ko yari. narede ndifata umuntu sijya mana we Yari wa mbere. mubi kandi ari cyantangara katega shashi kandi n'ibirato bivuga Agashayambariye ko. Nuwambere. Tene sibwa bwo ko rero ko gatumereke bavyumvikana. nuko uza excuse zishim yarasigota sibunuze mama igota sibasi nari kushama kanu kakuba Kiri bitamubuza muri rugo. mama wiwe ukagura mwana Nawe uramukunda. jewe Aramukunda mugishi ko. Kandi niba nyine ndafite n'umushera gishobora bitambareye. yepfo jewe nabashesha Aiga barabakunze. nabuze umusheri sinaja plastic urya Keni mwiza jewe gusa. Ageze ahiga amahesha Wewe wishinga message zo mw'ijoro. amaso ngayo yavyivye biragusha niko mubona amaso y'imbwa Tigende mbabara. izo message mwishinga niyo ndamubwira ubusingo buraryoshe ubusingo Warajunje. Nese n'umusheri n'umwe. Ibya nyuma na abatubasha twona stress ngorane mbere. ahubwo jemere ndagiye ngomba ngende kureba impuzu nambara mu kanya notse okay turasubira nimero y'imanzi
umengo sinzi neza ayemerewe ngo ayemerewe neza kubera biterwa n'iki mama urakuturigabaniriza stress ubona twatewe twatewe ni badutayemo amabombe badutayemo amamine gutanga bisiguye ko ari gutanga oya kweri jengi yabazanye ni ngoha n'amaburende yose bazanye bose ugutegwa isaha hano hariko habera inama nabibona hariko hari inama mbaza ati yabandi ntabwo inama yanjye jenje inje mva hiyo sanga hano hariko habera inama ya sheri wanje n'urya muhungu yazanye mama we nawe rero kuva ujya mu ngo yacu wahindutse bariko bariyagira n'ibintu bisanzwe usigaye bifata ari nk'inama rero uri igicucu ahubwo ikintu nakubwira uzobora uzurigira inyuma Steve gisigaye kinanshisha hano uzi ko caje hano ibintu byose byarahindutse abantu ba hano nta n'umwe akije inama n'uwundi ni mama iyo ni ngorane nyabaki nagusumira we nta bwenge ufise hagize yuko amatungo hano ari wowe yatahiye muga ku buryo yatanguye kumwihesha inama izijya nino uzosanga ibintu bya hano byose bitahiyeho ibyo nubyumva kanura muhungu mukobwa kanura mama azi ndakubwira je amatungo yiwe nta muntu yatwara ivyo ntibindaba kuko si papa wanje ahubwo ukwiye kunyereka papa nkaja gutoranya papa bakuroze rega sose ndoka kumukwereka mugo umenye yuko n'amatungo ya hano yose yarakubereye kanura ubone urame amatungo ya hano twabwa n'ikindi kintu c'inyuma kandi wari uri hano mama tuza Meze neza. Ndabitana. Ega ko wase kukasha. None nize mbona hari n'icyo. We hari izuba rihari. Uri kutari wambwira ngo gufasha. Ndagenda gufasha. Hirya barare byosho. Cyane ikizonanira. Nta muntu gutunara ibiharageze igera hinanira. Nyamba atari abana bo mu gisagara. None wowe uri wo mu gisagara? Jewe utoka mbali. None mtoka mbali gusa ubunyiro wo mu gisagara? Aish, yedwimwe. Oya, yedwe byo happy. Ariko umeze neza. Shanda udashima yede tose n'ibyo kuko biri kose. Baradama bihejeje. Bizita. None Steve wowe bimeze gute? Ndabona yuko ari fresh. Je ndabibona. Hama tube turaganira gatoyi rero. Kibazo. Nibashe no bose ho bikinze gute kugira ugire tuganire. Reka je Ndisi yose nakuba mbona uri bwiza uko. Reka je ndi umwana mwiza. Je ndi umwana mwiza ndaganira kenshi. Okay, none. Wewe umwana wa mabuja cyane ko mbona umega murasa inzobe n'imwe. Wewe naoronera ninde mukuru. Ya rega. Tuvukana ahubwo online tuvukana. Ahubwo je ndi tantine wa Ornella. Tantine? Mvukana basi na mama wa Ornella. Kuvuga uri mama wiwe mutoya. Mama wiwe mutoya. Numva nayo kubizi. Tahura n'ingoga. Yego kweli. Nawe rero mama. Gusa rero murasa. Ni tuvukana. Mama yavukana n'urya mubofre. Vukana na Pascal. Gusa mama niwe yari mutoyi wiwe. None Steve. Mama wawe ataritaba Imana, amaze kwitaba Imana. Papa wari cyangwa nawe uhari? Yo, papa je nawe nabonye rega.
ana muvyeyi nakuze bambwira yuko yapfuye imyaka numva yari umusirikare rero urabona kurya kuntu bagenda hanze rero yapfiriye bica bigenda nkuko oye sinigeze ndamubona mama nawe urabona ntace ngahaye kwa woke yapfuye rero muvyeyi n'umusigaranye happy kandi muri bonye barivuka Jeye nesa nuko nivuka nawe yose ndumva ni hatari gerera ujya nimba ari mu onkre wawe niwe yashaka kubwira uze ngaha urya rero sara gukunda cyane urazi ryari turi muri sare yari karambwira nyine yuko nitwara neza nyine ngo ahora abona muri bikorwa nkamwogereza n'imodoka ibintu byose nkamukorera n'impuzu ari icyenda zigorora kubera urya mukozi baciye bamwirukana tawe ndumva ni sawa ko yakwemereye inzu n'imodoka ndumva zogu oya kandi afise imwe wasaga gusa arayingure okay rero twara je nisuriye mu nzu sawa uryohero bongera kukunyuza gutera uguma wifata neza utazi n'ibintu biriko biraba sinakubwiye ko si ubwenge mvuye hanze kwigirisha kwa Steve kumenga nyene ndamwitayeho ukuntu ndamufasha no gutora ibiharage ndamubaza urusaku uretse ibintu mbwiye ambwiye ko urya mugabo yamwemereye inzu yanze imwe iri hariya ngo iki nawe tuguma wicara ngaho uri kurifata neza ibintu bigira biyogere bigere Steve ari hanze je twari kumwe ije uri kuravuga ko hangayika je uraza ko naza kuguhenda ndakubabariza umutima ni twavuganye yabi ico gihungu je nzokigira gute inzu nagumye ndamwibashe tuni nta tundi tuntu bera kambere yakora nyine yaciye umenga mu kuvuga nawe umenga bamutobora je nzomuta ntabanga bika narakubwiye waramukunda tubigire n'ingoga pe hano akora ibyo nabonye mbona twokora ndagufashe nkanko ndasi umugenzi wanje kintu cyambere mbona kurondera umuti tumuha umugabo wa pana Steve tumuha umugabo wawe tumanze tumuhuma amaso kuburyo ikintu cyose tuzokorera Steve aho memaso mukano uyaye basi ubwenge umenga hamwe tumenga ubwenge nyene bwa mutakaranye gusa azoguma abona azobona basi kuruta ikintu cyose tuzokorera Steve azi nawe azogifata ikintu gisanzwe nimba tuzomuga umutima nawe azosanga ariko aramurya umutima ntazomushigikira n'ivyo vyo kumuhinza azoca biheba Tukindi mbona no gufasha mu urabizi neza Sandra ivyo urabizi neza ko byoshoboka sino kuvuga ngo ndabizi ahubwo nyine azabone ntazoma amaso oya azoguma abona gusa ubwenge nawe bwo kurya muhungu ubwo impora numva umugabo bamucuri ku bwenge nibyo nyene rero avuga ngo bangende aho rero ukambiye yabona guhaye hewe ahubwo dona karago wari wanantereje ngende nyoyeko mana ico gihungu ivyo ndi bugikorera kigiye kumbira ndagarutse karashisha nkora amafoto yanje rero ubu unye ndi mushasha ubu ngiye no kuza ndavuga ndapfa amarero ntarabona ibi ni inzobibona ntabwo usanga ino jibo rero mama ndabuze nanzoga wanyoye je inwa izo murayi zose ni uyu mukobwa sana tuzosanga twihisha yego mukuri asiga yanwe inzoga oya basi morale irahiwe araza kumva ko atasaporo washyizemo saporo wumvise we nari zoswingira iziyi swingi vyarondegwa nishaka muzomwe ndabahigere namwe izange
Okay, bise umuceri bazi. uhaye amakuru kuva ryari Mama, nibukije. yakuze Mama, wenzo kuzanira umukwe. Suririra amahera, suryotewe amahera. yatari imbere urira amahera nanjye nzihanja kuzanira umukwe w'amahera rero. ahubwo ndababaze gato Giye kuva mvyuka. Sindamona nahandi akunda kwicara. umukozi wawe yagiye oro nagira ndakubwira umukozi naramwirukana na hano ho babakozi babiri uretse ko tugiye kujya mu gikoni oro bimwe wama wipakiza mu gikoni atawagutumye sinzasubira kukubonayo Mana nzoteka. kuko ari cyo tuzanigenda Mama, Oya. injero naziteka Ese umukozi ntiyavuye mu caro ntazi akazi ireka ntiyagiye hano kugira ngo aryame ari mama, urasetsa ahubwo. None waba ugiye kuzarya umuceri Steve aguteke. nibyo ganateka umukozi Yo. ntiyaje hano gukora iki reka ntiyaje kwicara kw'aya makusi ntiyaje kuryama koga ndondera umukozi ngume ndamuriha amahera nawe yicaye akora iki sinzasubiye kukubona mu gikoni ndazi ko wowe nzo nzoma guteka Jewe mumbujije guteka, mumvyaye. nani ndiye kurumva Nakarebiranje. ubuhoro uje ndakurutse Navyumvise nako mugoma mu ntoke. Mase. Samumbiye guteka nzoteka. Erega guteka nakazi k'abakobwa. kaniyumva urugero n'ubukunzi ko bamurotse nyine ngira n'ubukunzi bw'iki Mama rega nawe wigirisha ndazi ko ukunda indya neza. None indya za Jonathan nakubwiye ndazikunda ariko ntuzusubire mu gikoni Murandega rero subiyeyo nanje. ndabona usubira kumvira mama wawe byari karapfuka Usigaye afise umuntu wo kwitaho kuri fone rero. Nanje rero ubu gusa nakazi. twabyumvise Ni amakuru mufise ariko nta n'urusaku mwaro. uwo ntiyumva Sandra ubu arigira utuntu nyene ukamenga arumva undi ndera arayobeye katutsibareye twabyumvise azogenda bikore kuko nakare niwari ngaho akwiriye nyine kuzaragenda mu gikoni kugira ko ibyo akora Nzi nzobikora gaje ndakumbura gukora. najya ngo ngende kuba ndaruhuka kunaje nza wicara Sandra kaka ndi nturakaza ntabwo rero ndazibagiye uretse ko nakaza tuvugana ndagafise ngaha mu nzu kubitaha rero ase birajyaruka aho kere kimwe gisigaye ukamenya ibintu byose tugiye gukorera Steve tubikorere ku murongo tubyandike kuri list ku munsi kimwe kiba kigenda kivamo mpaka kubera ko akwe kugamutse nyine nazanye cyo tuzokorera byose Steve gamonke rero ntabwo kimaze umenya mukasha cyane afise ubwo kamubwiye wese ndi gucyo tuvumbura negero nkinyizera shanda kwizera ariko nyene ako nyene iki kandi tuvumbuye je ahubwo ikintu gihari ngari ikintu tugiye gukorera Steve tumva twoherako Steve uburya mbabaje reka nzoka kubwira ngiye gucigako neza kuko ico numva umengo nico muhazi sawa nta kibazo n'ibyo ngaho reka ngiye gucika nzokubwira turavugana icyo tuzokwumvira tugikora gitera kiva mu nzira sawa genda Ay. Steve ndakubaza urakuje neza mu mutwe kubera ntabyo rero uri kuragira erega yamazi ariko amahera ese ndiko ndoza amasahani nuri kura waba uzibase wozana kugira usukemo amazi utagumye yasesagura uzoyariha wewe niko ndahora mbona umukozi we yandikira ngo neko nahora mbona umukozi wabigira n'umukozi ni wewe yego umukozi atandukanye na wewe wowe urayariha nenda jewe ndoca ndayotsa kubi wozana ibase ukavomera ngo hamukogerezamo ivyombo ibi ndabira ibi navyo ngo muvyoza we none wagizanya ngo kugira ugikoreshe iki
nagisanze ngaho nyene ngira ngo iyo wapfuye ntuhahisha ninera yakize ngene naje kuzana ibicupa ngaho mu mazi yego nagisanze ngaho ndayataye cyenda gutse uronona amazi wogira ngo uriko woza n'ibintu neza isafuriya niyo wogeje ugomba ugende gutekamo ibyo kurya tuza kurya yego nagisanze byose ikigugu cy'umuhungu kweri sindakubesha nenka uzova miye hari mubona mama abwira ngo ni umwana mwiza ngo ameze neza kumva tukana nk'uko mbere kubera ko wewe wirukanye umukozi utamwigishije namwe kubera ariko sheri igihe nkamuza ntaho puje nta byashiri ntacyo umwishwa wanje aguma muze mu gikoni kuvoma niwe kira kintu cyose niwe mwe mujejwe iki yaho kwirukana umukozi abana bawe katibaguma ngaho wewe mengo ninuze namura mwa kamengo ninuze namwe nawe kamengo ninuze nenda kubaza akuba uri ku kazi ugenda mu gikoni gute ukabona yuko abana banje bicaye iki sindabibona ntavyo mbona kubera hajya ubaza yuko ari nabi nkushakira inze ndariha none niwe yatanga cyangwa je yatanga erega naho yatanga nayo urugo none nayo umviriza bakubwira nta byango cyangwa bya cyangwa bya ba nakubwije ukuri jewe nije nizana umukozi hama maze kukuzana umukozi hama mu nyuma Steve maze gushika ngaha ucabura kugara urumva rero ubu byari nabasanze mu koma singara nako musasara ndiko ndamukubita canke ndamutura iki hari umunsi numwe hari umuhunga aje mu kintu mu gikoni ariko nawe nabakeneye kumenya akazi ndiko ndamwiza akazi urumva rero bisigura yuko ndiko ndacuma urumva rero ibyo namukijije abisubiremo ntabisubiramo ahubwo ejo rero nzasange ariko arahura ariko arasikura ahubwo mbwira reka jera giye je kandi ndabizi twaza guheza kana office gihunguka ico mpano gifata urabona ibyo gitambiye kizana muri urugo Steve, no kabati uri kurapanga. sa Hari mu kabati uri kurapanga. ya ndo kwenye na yimbo ndega bikorera nje ndicaye imbere ya None uje drinking. sa Uje drinking hawe. Ko birakuje kandi unavuga ata n'isoni ngo uriko birakuje. ntabwo bagenda kwatsa ivyombo niyo Maniri bakorera hangana kabisa. Mugikoni naho byagenze gute? Wahejeje? nashyitse kiri ajya yicaye kuri karanga Inzu nikorofye. Mugikoni ivyombo ntivyogeje, mugikoni ibintu birasanzaye. N'ibindi bibi ngaho uri kurapanga, aho umenga ni mu kabati kurapanga. Mugusanga je ntabona usanga kabati kimugiye ngaha. ayagomba kibenda kubwira Steve urarushanya. Uranshisha. Ngena mezerere. yenda guhisha guteka Fast ugenda ubipange hinge nasa. Niwumva Steve. Tugumye tuvugisha umuntu ndabona tubona nk'abasazi. Ahubwo icyo dukwiye gukora ni kuza turakoresha n'amakofe tuza turayagura. Erega uri umukozi wangu hanyimba atavyuze. indaro umukozi isana Indara umukozi. ndi pambuyo Ni jewe rero umukozi ngaha. Canke ni nera n'umukozi ngaha. wenda uri umukozi gusa cyenda heruka mu minsi twanga dufashanya sinzi None muri jewe nawe ndi yogenda gukora ibikoko. Si wewe? iki sinahinde mu gikoni sinahiko ndakara Hamana aho wicaye uri kurakora iki? Wicaye watuje nta kibazo na kimwe nta ngorane nimwe wifitiye. Shaka ndumuje urigisha kwe. good Tembera mugenzi wanje. it's nice yeah Papa Marambo. Asigaye hanje. good Urabona hasigaye hacanganye. Mbo wazanye uwundi muntu ameze nabi. Arashavuze abantu bo mu rugo. Ugasanga mama araho navuga yavyimvye akakamye.
ukurancana Nawe yawe. ndamuhaba mu abantu kandi ubwo mubunze ntiwumva n'ibyo umuntu aba ariko arakubwira ese umugende ko tunyabyo nese ngama ngenda koza nyavyombo ugenda sangapi hari umwanya bisaba ninge nabungi kugora utwo kikirancisha gifise n'akagaye karanarenze muraba abakobwa babiri na nyoko wawe sivyo na Steven none wombwira gute uwo muntu abaseresa usanga mumufatanya nabi ninde Papa Steven ni umwana mubi twese aradushavuza mu bintu bitanaboneka kumva ugasanga mama yarakaye mama ntakimvugisha niyo mpamvu je ntushobora kurikwa ngaho cyane ni kubera bwa buhungu nabona mwari kumwe ngaha mbeshere bajya nabo twiganye urumva ni inshuti zanje zari zivuye hanze zari zikunda munsi nambo nta mwana rero ngo bashoboza gutera bigena gute umwana mubi ora n'ubu nta mukozi dufise n'uwasigara dutekera adutekera ingatsi bishe mama aguma atuka mama ntamwubaha aguma amwubahuka Manega nakora cibira ndenga nanje noshobora kuvugira imbere y'umuvyeyi. Okay. Ibaza. Tofirabe. Ariko nivyo ndakubwiye n'ukuri. saneza nasikuje Kareka cyangwa umenga ndumusaza mano ninda uribuka bitinda nawe urambeshe sasa neza buragira bitemi habozi mano we ehira sogira mwagira idrede ntuho bari bo tabanje kugenda babyote basi mama yarangende gusubira inge duheze ibi tugenda kubisubiza ibi navyo byose ndabigaba ngende gusubiza ibi nyene nasi byiza byiza ehera abajitwa nashubije nundi arabukera natubayi siza ibi nyene sha cyo mama yarangende gusa kubisubirisha akibatse beganera ari he yabasindiye kabyutse sha ari mu kajagari sinagiye kumuraba byutse n'akatavyo navyo biragoye gusukurura gute biragoye kwera biranandambiye ahubwo rero ikintu gihari byo bindi barabwira shana cyane kagi ariko nanafite gahunda yuko uno munsi tubirangira ubwo nawe uragutwa ubwo rero ikintu gihari kubasha tumukorera kandi Steve tuzomwicarako na ibyo navyo bacabati tuzomwicarako muri twareta agenda koropa tugenda tubahonyera tongera tumusubizayo ariko arakoropa uzoca ugenda wijobeke ku maguru kenera suka gasaze utora indobo y'amazi ukamena tumukorera ibintu nanje komesa ubwo mvuze none guhera mwinono tumukorera kandi kumukorera rimwe ubugingo bwo koko nyene ngazokwiyomowe je mba mu mashetani basa abantu bakubaza abantu bagoye nabo barapfa bagiye baguma bagutera indura ntibapfa bavuyeho bagumaho karamshije je nanje aho kangeza duhuye ahantu umengo nohera nkavumesa ronera gusa n'ubumenga aramukunda bazapfa mushigikira ingorane kwera wewe uvuye gutembera ne masaka nashiriye ibintu mu nawe ugenda udasezeye nane so sinza iri joro nasezereye nawe wabyetse sangara ngo umenga ni imizigo umukozi akateka icyayi cyangwa uvuye kudusumira umvirize Nawe nabaza nawe bitu najanye nanje basigaye bamwita basubiza umukozi kandi umugazi nyene genda bakuzana intebe wicare tuba turakutera inkuru ari nabitawe ubona umukozi rero abakozi yanzindukira hafi genda ni nene ngahasha neza n'intebe uca mwadasukurure bino bintu reka nzane sha
Steve ingene gisa izi meshi uragenda kuzigura wewe ingene gisura amaso nagira wazita jane ngira wabitaye wabonye ko twamye tuzikoresha izo neje ko nabona umenga mu ubigenda ugende kungurira izindi n'ibindi ufite uruwari umutwe neje nabona umenga n'umucafu nagomba ngende jane nabona kandi nta n'isoni kigira kira nayo nyishura atani ndero gifise wakubwira ugende kuzigura wazigura hari ngo cakubuye menga barakuroda subiramo kubura ahantu neza ingene gasa izi meshi nazo nyine ndakugenda kuzigura sinakubwiye ko ndakuzikoresha wewe zikura gute kandi nabona umenga wabitaye kandi nawe wabitaye wari twako turazikora ngaha na mamdo wanje ubona nyine gasa hano menga ni kare imbere imwe ni gafise yaba kwisambira ingene rubyibushe n'ingene rufise inzobe wogira ngo umuntu mwiza ariko inzi kuko abyibushe niko angana mana gusenga ibi meshi yabitaye byahindutse umwavu ariko aje aza kunduka moro yanekeye ntabwo byumva kweri ururaba mbega n'urwanda guza rufise umutima mwiza ariko inzi kuguzuyemo kwaba magenda gupfa yabwiyenze nihanganire byose umukore yo gukome nawe nakabibona yuko naje ntakinara yaba mukamuyomba inzoba afise umenga inzigo yiyambije yaba oronera nuko bana ariko ndagushima kuba muyomba wewe akinyiyumvira chumba basi uyomba wakantazahinduke numva byomfasha cyane rwose ariko abo ngaha bose barahindutse umukozi barirukanye uno munsi nije nkora byose that's why ariko imana iruta ingabo tu Shushu! 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 Nzana amazi. Utandira amazi. Nzana amazi ngo nyoshe. ndakwerekeza kuya nakubwiriye wirukane nakibwiriye wirukane kikanga Nzana amazi nani kwagira. ndaje Kino yahe. cyane nyatari kwiye Cyane wewe wayachiba.